Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Uvira uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ku mugoroba w'irigenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri, abarwanyi ba M23 bafite intwaro zikomeye bari mu miduga ya gisirikare binjiye muri teritwari ya Uvira ndetse bamaze gufata umujyi wa Uvira. Amakuru yizewe arimo kutugeraho kandi amakuru arimo kwemezwa na M23 aremeza neza ko abarwanyi bamaze kwinjira muri uyu mujyi. Sosiyete sivile muri Kivu y'Amajyepfo nayo iremeza aya makuru. Ku isaha y'isa 12:30 ku isaha ya Goma kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 19 nibwo abarwanyi ba mbere ba M23 bageze mu mujyi wa Uvira. Ni nyuma yaho abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi bavanyemo akabo karenge bagahunga. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 19 abasirikare b'u Burundi bavuye mu mujyi wa Uvira basubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare ba Kongo bo bari bamaze iminsi bahunze berekeza mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Abarwanyi ba M23 binjiye mu mujyi wa Uvira nta mirwano na mikeya ibayeho ndetse nta n'amasase yigeze yumvikana mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Abasore ba M23 barimo kugaragara mu miduga ya gisirikare ndetse barimo kugenzura ibice byinshi by'uyu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko abarongoye M23 bashobora gukomeza berekeza mu ntara ya Tanganyika, aho bashobora kwigarurira umujyi wa Karemi wamaze guhungiramo abasirikare benshi ba FARDC. Abarwanyi ba M23 kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 19 barimo kubyina intsinzi ikomeye cyane muri Uvira. Abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Mu minsi mike cyane bigaruriye umujyi wa Bukavu, bigaruriye agace ka Kamanyora, none bageze muri Uvira. Abarwanyi ba M23 biravugwa yuko bakomeza umuvuduko wabo berekeza muri Tanganyika, aho bashobora kwigarurira umujyi wa Karemi. Ni ibyago bikomeye cyane ku gisirikare cya FARDC ndetse na Kisekedi urimo gukubitwa amanywa y'ihangu ndetse agakubitwa buri munsi. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko bari mu mpinduramatwara yo kuvanaho ubutegetsi bwa Kisekedi, bavuga ko burimo kugirira nabi abanyagihugu ndetse ko budatanga uburenganzira ku bakongomani bose. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko barimo guharanira uburenganzira bwabo mu buseruko bwa Kongo, cyane cyane ubw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bagiye bicwa ku mugaragaro izuba riva, bakagirirwa nabi, bakameneshwa, ndetse bamwe bakaba bamaze imyaka irenga 30 mu buhunzi mu bihugu by'u Rwanda, muri Uganda, muri za Kenya ndetse n'ahandi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko muri aka kanya turiko turavugana umujyi wa Uvira wamaze gucakirwa n'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zirimo kubyina intsinzi. Abaturage bakiriye neza abarwanyi ba M23.
Byari ibyishimo byinshi cyane kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 19. Abaturage bagiye mu mihanda batangira kuririmba indirimbo z'intsinzi ndetse batangira kuririmba indirimbo zihayagiza M23. Abaturage baravuga yuko babohotse, baravuga ko bakize agasomborotso ndetse n'agasuzuguro ka FARDC n'abazarendo. Abaturage mu mujyi wa Uvira bishimiye cyane M23. Kuba rero M23 yigaruriye umujyi wa Uvira ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'intsinzi kuri bano barwanyi, ndetse bikagaragara yuko barimo kwerekeza mu bice by'amajyepfo ya Kongo. Abarwanyi ba M23 kandi kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 19 bafashe matekwa abasirikare 3 b'u Burundi, ndetse abandi barenga 20 baricwa ubwo M23 yategaga ambushi hakagwamo General Mingi w'igisirikare cy'u Burundi. Mu makuru nabagejejeho nababwiye yuko uyu munsi ku igenekerezo rya 19 mu gace ka Kavimvira General Mingi w'igisirikare cy'u Burundi yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Ni ibyago bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi, ndetse abarwanyi ba M23 bo baravuga yuko uzabitambika wese bazamushahura, ndetse aba barwanyi bagatanga gasopo ku basirikare b'u Burundi ko bagomba kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu, niba hari abinyegeje muri Kongo ngo bagomba gusubira iwabo mu Burundi. Kuba rero General Mingi w'igisirikare cy'u Burundi yishwe ngo birerekana ko M23 ifite inzego zikomeye z'ubutasi, kuko bari bamaze kumenya neza ko ari bunyure muri Kavimvira maze bamutega mbushi baramwivugana. Mu gihe rero M23 irimo kubyina intsinzi muri Uvira, ndabamenyesha ko M23 muri teritwari ya Rubero naho irimo kwerekeza muri Rubero Centre. Uyu munsi habaye imirwano ikomeye cyane. Abarwanyi ba M23 bageze mu birometero 15 gusa berekeza muri centre ya Rubero, ndetse byateye ubwoba abasirikare ba Kongo n'abafatanyabikorwa babo. Amakuru aravuga yuko nibamara kwigarurira centre ya Rubero nta kabuza hazaba hasigaye ibirometero bike cyane berekeza muri centre ya Butembo. Abanande bo muri Rubero baravuga ko intambara yamaze kubasatira, ndetse bakavuga ko ibyago by'uko umujyi wa Butembo nawo wakwigarurirwa na M23 birimo kwiyongera. General Posye Hakizimana Batazira Mingi w'igisirikare cy'u Burundi yarashwe. Ndasubiramwo. General Posye Hakizimana Batazira Mingi yararongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo yarashwe. Abarwanyi ba M23 bamaze kwivugana uyu mujenerali w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko uyu munsi ku igenekerezo rya 19 ku isaha y'isa 9:50 ku isaha ya Goma, abarwanyi ba M23 bivuganye General Mingi warurongoye abasirikare b'u Burundi bagiye kurwanya M23 muri Kongo. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'amasoko yacu muri M23 yose aremeza ko General Mingi yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 mu gace ka Kavimvira yerekeza mu gace ka Gatumba. Amakuru aremeza yuko General Mingi yarari mu muduga wa gisirikare arimo kuva mu gace ka Uvira. Ubwo yarageze muri Kavimvira yaguye muri ambushi maze abarwanyi ba M23 baramwivugana. Amakuru yizewe aremeza ko yapfanye n'abasirikare barenga 20 bari bamucungereye umutekano. Agace ka Kavimvira gaherereye ku ntera y'ibirometero 7 gusa werekeza mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba M23 rero bamaze gusatira neza umujyi wa Uvira, ndetse amakuru ya nyuma arimo kongeraho aremeza ko itsinda ry'abarwanyi ba mbere ba General Makenga bamaze neza kugera mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko intare za Sarambwe zigiye kwigarurira umujyi wa Uvira. Abasirikare benshi b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 19 batangiye kuva muri Uvira berekeza iwabo mu Burundi.
hagaragaye amakamyo menshi atwaye abasirikare b'u Burundi banyuze ku mupaka wa Kavimvira bakomeza banyura mu Gatumba berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ariwe yategetse ko abasirikare b'u Burundi bava muri Kongo. General Posiyeri Hakizimana yararongoye aba basirikare we yasigaye inyuma muri Kongo mu gace ka Uvira. Amakuru aremeza ko yarari kumwe n'abasirikare barenga 40 bamwe bari bacungereye umutekano wiwe. Imiduga 3 itwaye abasirikare b'u Burundi niyo yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 hariya mu gace ka Kavimvira. Amakuru aremeza ko abarenga 20 bahise bahasiga ubuzima harimo n'uyu General Posiyeri Hakizimana batazira mingi. Abarwanyi ba M23 bari bari ku muvuduko berekeza mu gace ka Uvira bahura na General Mingi nawe arimo kuva muri Uvira agira ngo yambukire ku mupaka wa Kavimvira yerekeze mu Burundi. Hari amakuru avuga yuko intasi za M23 zari ziri mu mujyi wa Uvira arizo zatanze amakuru maze General Makenga agatega mbushi ikomeye cyane uyu mujenerali w'igihugu cy'u Burundi. General Mingi yaguye neza mu gace ka Kavimvira. Yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 ndetse amakuru aravuga yuko bari biteguye ko ari bunyure muri kariya gace. Ngo biragaragara neza ko intasi za M23 zaba zarageze neza mu mujyi wa Uvira kuva ku igenekerezo rya 17. General Mingi w'igisirikare cy'u Burundi yarashwe. Amakuru yizewe aremeza ko yapfuye. Abarwanyi ba M23 bamurashe mu cyico. Yapfanye n'abasirikare barenga 20 b'u Burundi. Yapfuye arimo kuva muri Uvira yerekeza mu gace ka Kavimvira ngo akomeze yerekeza muri Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yaho abasirikare b'u Burundi banze kurwana muri Kongo bakavuga yuko badashobora gukomeza kwita kuri Songoye. Abasirikare benshi b'u Burundi bamaze kwisubirira mu gihugu cyabo ndetse amakuru aravuga yuko aba basirikare bari bagumutse bakavuga yuko badashobora gukomeza gupfira muri Kongo. Igisirikare cy'u Burundi ariko kirahakana amakuru avuga yuko abasirikare bacyo cyabavanye muri Kongo. Ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Burundi bwavuze yuko aya makuru ari ikinyoma. Gusa ndababwiza ukuri ko abasirikare b'u Burundi bamaze guhunga urugamba bakagaruka mu Burundi. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru kandi arimo kwemezwa n'amasoko yacu muri M23 yose aremeza ko General Mingi yapfuye. Uyu mugabo yarazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Posiyeri Hakizimana batazira Mingi arazwi cyane mu mabi yagiye akorwa n'intwaro ya CNDD FDD. Yaravuzwe mu kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. General Posiyeri Hakizimana batazira Mingi niwe yari yagiye arongoye abasirikare b'u Burundi bagiye guhangana na M23 muri Kongo. Benshi mu bari barongoye uru rugamba basize agatwe kabo muri Kongo. Uyu munsi ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri General Mingi nawe abarwanyi ba M23 baramwivuganye. Intare za Sarambwe zimutsinze ku butaka bwa Kongo mu gace ka Kavimvira. General Mingi yari yumvikanye asaba abasirikare b'u Burundi kurwana ndetse akavuga yuko barimo kurwana ku busugire bw'u Burundi. General Mingi yari yabwiye abasirikare ko nta kabuza abarwanyi ba M23 nibafata Kivu y'Amajyepfo umutekano w'u Burundi uzabugeramiwe. Gusa ubwo abarwanyi ba M23 bageraga muri Bukavu, General Mingi yarirutse ahungira mu gihugu cy'u Burundi. Ku igenekerezo rya 17 nibwo igisirikare cy'u Burundi cyongeye gufata ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikare benshi mu gace ka Uvira. General Mingi nuko yasubiye muri Kongo mu gace ka Uvira. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 18 abasirikare b'u Burundi baragumutse bavuga yuko badashobora gukomeza kurwana. Amakuru akavuga yuko General Prime Niyongabo arongoye igisirikare yategetse ko abasirikare bose bava muri Uvira ndetse n'abari muri Kamanyora bose bakavayo bagasubira mu Burundi.
gusa Generali Ndayishimiye wewe yumvaga ko abasirikare bakomeza kurwana. Hari ukutumvikana gukomeye cyane hagati ya Ndayishimiye ndetse na Generali Prime Niyongabo. Ndayishimiye yifuzaga ko abasirikare bakomeza kurwana. Prime Niyongabo akavuga yuko nta mpamvu yo gukomeza gupfira muri Kongo. Urupfu rwa Generali Posiyeri Hakizimana w'igisirikare cy'u Burundi ni ibyago bikomeye cyane kuri Generali Ndayishimiye ndetse na Generali Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi. Urupfu rwa Generali Mingi ni icyago gikomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Birongera kwerekana ko abarundi barimo kwita kuri isongoye muri Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenyeshwa iby'aya makuru y'urupfu rwa Generali Mingi, ndetse igisirikare cy'u Burundi ngo gishobora gutegura ibikorwa bikomeye byo guhamba ndetse no gusezera kuri uyu mujenerali w'igisirikare cy'u Burundi. Ni ubwa mbere umujenerali ukomeye cyane aguye muri Kongo. Ubusanzwe abakoloneli ndetse n'abamajoro nibo bagwaga ku rubuga rw'imirwano muri Kongo barongoye abasirikare b'u Burundi. Hari ba majoro benshi baguye muri Kongo, hari na koloneli w'igisirikare cy'u Burundi yaguye muri Kongo. Ariko kuri iyi nshuro Generali Mingi w'igisirikare cy'u Burundi nawe aguye ku rubuga rw'imirwano mu buseruko bwa Kongo, aho abarwanyi ba M23 bamaze kumwivugana. Ni intsinzi ikomeye cyane ku ruhande rwa Generali Makenga. Ni ukwereka duyi ko M23 nta mikino, ndetse uru rupfu rwa Generali Mingi rwateye ubwoba abasirikare bose b'u Burundi bibwiraga ko bashobora gukomeza guhanyanyaza barwana na M23. Urupfu rwa Generali Mingi kandi ngo rwaba rugiye gutuma Generali Ndayishimiye asubiza akenge ku gihe, akabona yuko intambara ari akamasa kimiriza bose. Intambara ngo nayo yageze mu basirikare b'u Burundi irimo kubararika, kandi ngo ni igihombo gikomeye cyane kuri Generali Neva. Gutakaza Generali ku rugamba nkuru ngo ni ibyago bikomeye cyane. Muri aka kanya turiko turavugana rero abarwanyi ba M23 bo rwose bari ku muvuduko berekeza muri Uvira. Amakuru ya nyuma arimo kungeraho aremeza ko bamaze neza kugera mu marembo ya Uvira. Intare za Sarambwe zigiye kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Abasirikare b'u Burundi bari bawucungereye bamaze kuwuhunga. Abasirikare ba Kongo nabo bahungiye muri Karemi mu ntara ya Tanganyika. Ubungubu umujyi wa Uvira ugiye kwigarurirwa n'intare za Sarambwe, ndetse birimo kwibonekeza ko nta n'imirwano ikomeye iri bubere muri uyu mujyi. Amaprizo yose yarari muri Uvira yamaze gufungurwa. Abategetsi ndetse n'abacungagereza bamaze gufungura za gereza zose. Abari bazifungiyemo babwiwe ko bagomba gusubira mu ngo zabo. Abari abasirikare babwiwe ko bagomba gusubira muri FARDC maze ngo bagafatanya kurwanya umwanzi. Ibingibi rero igisirikare cya Kongo cyaba cyabikoze nyuma yo kubona yuko abasirikare ba Kongo bose bagiye bafatirwa ku rugamba. M23 irimo kubahinduramo abarwanyi bayo. Aho kugira ngo rero M23 isange abasirikare ba FARDC bafungiye muri Uvira maze batware ibahindure abarwanyi bayo, ubutegetsi bwa Kongo bwahisemo kubafungura maze burabarekura barigendera, bubabwira ko bagomba gusubira ku rugamba bagafatanya kurwanya umwanzi. Intambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo aho bukera irasaza Kisekedi. Abarwanyi ba M23 bakomeje gukinagiza FARDC irya nino ku rubuga rw'imirwano. Kisekedi nawe akomeje kuzenguruka isi yose avuga yuko arimo gusabira igihugu cy'u Rwanda ibihano, ndetse agasaba ibihugu by'amahanga ko byamuha abasirikare maze ngo bagafasha FARDC kurwanya M23, ndetse ngo bakazanatera igihugu cy'u Rwanda. Kisekedi ashinja ko aricyo gifasha M23. Ibintu rero bikomeje kuba bibi cyane mu buseruko bwa Kongo. FARDC irimo gutsindwa urugamba. Abarwanyi ba M23 barimo kwihuta cyane, ndetse amakuru aremeza yuko bagiye no kwigarurira umujyi wa Uvira. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri, Perezida Kisekedi yagiye i Rwanda mu gihugu cya Angola, aho yabonanye na Joao Lorenzo urongoye igihugu cya Angola.
Tshisekedi yaramutakambiye amusaba yuko igihugu cya Angola cyakohereza abasirikare byibuze 5,000 muri Kongo, ndetse igihugu cya Angola kigafasha Tshisekedi muri diplomasi kubera ko Joao Lorenzo agiye kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Amakuru yizewe aremeza ko Joao Lorenzo yateye utwatsi Tshisekedi. Joao Lorenzo yabwiye Tshisekedi ko niba ashaka gutera igihugu cy'u Rwanda azaba yiyahuye. Joao Lorenzo ngo yabwiye Tshisekedi ko agomba kujya mu biganiro, ndetse ko ibiganiro bya politike ari byo byonyine bishobora kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo. Amakuru aravuga yuko Tshisekedi yagarutse arakaye cyane, ndetse Tshisekedi ngo umujinya yaba agiye kuwutura abaministre ndetse n'abarongoye igisirikare muri Kongo bananiwe gutsinda urugamba. Amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Angola aravuga yuko abadiplomate bakorera mu gihugu cya Angola babwiye ibimenyesha amakuru byabo ko ibintu bikomeye cyane mu buseruko bwa Kongo. Tshisekedi ngo yari yagiye gusaba abasirikare byibuze 5,000 ngo bamufashe kurwanya M23, ndetse ngo bazanamufashe gutera igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi akomeje imigambi yiwe yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi avuga ko u Rwanda ari rwo rurimo gufasha M23 kwigarurira ibice byinshi mu buseruko bwa Kongo. Amakuru aravuga yuko Joao Lorenzo urongoye igihugu cya Angola yakuriye inzira ku murima Tshisekedi, akamubwira ko nahirahira agaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda azaba yiyahuye. Joao Lorenzo yabwiye Tshisekedi ko igisirikare kidashobora gukemura ibibazo byose. Joao Lorenzo yasabye Tshisekedi ko yaganira ndetse akemera kumva ibyo M23 irimo kumusaba, ariko Tshisekedi nawe ngo yararahiye arirenga avuga ko azarinda apfa ataganiriye na M23. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko Joao Lorenzo rwose yagiriye inama ya kigabo Tshisekedi akamubwira ko agomba kuganira n'abarwanyi ba M23, kandi umugambi wiwe w'ibisazi wo gutera igihugu cy'u Rwanda akawureka. Tshisekedi rero ibingibi ntabwo abikozwa. Tshisekedi arimo gukora ibishoboka byose ngo akusanye abaterankunga irya nino ku isi. Arimo gusaba ibihugu byose kumufasha bikamuha abasirikare, maze ngo akarwana na M23, yayirangiza agahangana n'igihugu cy'u Rwanda, avuga ko aricyo gifasha izi nyeshyamba zirimo guhondagura FARDC mu buseruko bwa Kongo. Tshisekedi yabuze yacira n'ayamira, aho bukera iyi ntambara irimo kubera muri Kongo iraza kumusaza. Tshisekedi amaze iminsi azenguruka isi yose avuga yuko arimo gusabira igihugu cy'u Rwanda ibihano, ndetse akavuga yuko amahanga natagira icyo akora abakongomani ibibazo bazabyikemurira. Abarimo kugenda atera ubwoba avuga yuko Kongo ishaka gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse akavuga yuko nibatagira icyo bakora ngo bahane igihugu cy'u Rwanda nta kabuza Kongo igiye gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru aravuga yuko Tshisekedi arimo gukomanga irya nino. Yageze muri Chad, yageze muri Angola, yageze muri za Zimbabwe, yageze muri Zambia. Hano hose arimo gusaba ko bamuha abasirikare maze ngo bagafatanya kurwanya igihugu cy'u Rwanda, yagiriza ko aricyo kirimo kurwana muri Kongo. Icyuka cy'intambara ndetse no kurebana y'ingwe bikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi akomeje gukorana na za FDLR, ndetse Tshisekedi akomeje gukorana na General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Bafite imigambi yo kuzagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda nk'uko amakuru abyemeza. Amakuru avuga yuko abasirikare ba Kongo bazajya mu Burundi, ndetse bamwe bamaze kugerayo barimo kuronka imyimenyerezo mu kibira, barimo gukorana n'imbonerakure ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Abangaba rero ngo bafite imigambi yo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda baturutse mu Burundi. Amakuru yandi yavugaga yuko FARDC ndetse n'imbonerakure ngo bazaturuka muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Kamanyora maze bakagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Gusa aka gace ka Kamanyora FARDC yamaze kugatakaza kuko karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23.
Ubu rero amakuru aravuga yuko igihugu cy'u Burundi kirimo gusaba Afurika y'Epfo ndetse kigasaba za Chad ko bakomeza kohereza abasirikare maze ngo bakazafasha Tshisekedi kurwanya igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo u Burundi nibwo buzakoreshwa nka bazariyeri yo kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Burundi ngo niho hazaba hari ibirindiro bikomeye cyane, ndetse ngo bazakoresha ibibuga by'indege byo mu gihugu cy'u Burundi bagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Aya ni amakuru atangazwa n'amasoko yacu muri FARDC ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'imirwano yo aremeza yuko M23 yageze neza mu marembo y'umujyi wa Uvira. Tshisekedi ibintu byamucanze ndetse arimo kubibona neza ko intara nyinshi zigiye kugwa mu minwe y'inyeshyamba. Abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko bigarurira ibice byinshi. Tshisekedi n'abafatanyabikorwa biwe barimo gutakaza urugamba. Tshisekedi arimo gukomanga irya nino ngo arebe ko bamuha abasirikare, nyamara n'abaje muri Kongo ntacyo babashije kugeraho. Ingabo za SADC ubungubu zabaye nka bihehe mu mujyi wa Goma. SADC yamaze kugoterwa mu mujyi wa Goma. SADC ni imfungwa za M23 bafungiye mu bigo bya Mubambiro ndetse no ku kibuga cy'indege cya Goma. Nta mbunda bafite, nta kintu bashobora gukora, ntibashobora kwinyagambura. Ubungubu ni imfungwa z'intambara zirimo gucungerwa na M23. Abasirikare b'u Burundi nabo bari baraje gufasha Tshisekedi, ntacyo babashije kugeraho kuko barimo kwisubirira iwabo mu Burundi. Abasirikare ba Afurika y'Epfo, abo muri Tanzania, abo muri Malawi, aba bose ntacyo babashije kugeraho. Ariko Tshisekedi aracyabona neza ko ngo Angola iramutse imwoherereje abasirikare, Chad nayo ikohereza ndetse na Tanzania ikohereza abandi, ngo byanga bikunda batsinda M23. Gusa amakuru arimo kutugeraho aravuga ko M23 nayo irimo kwiyongera mu bwinshi ndetse no mu bikoresho. Ubungubu amakuru aravuga yuko abarwanyi ba General Makenga bamaze kurenga 50,000. Bafite intwaro zikomeye ndetse n'imodoka z'intambara bagiye bambura igisirikare cya Kongo. Ibimenyesha makuru mpuzamakungu biravuga ko M23 ari cyo gisirikare cya kinyeshyamba kibayeho muri iki kinyejana mu bihugu bya Afurika kandi kikaba gikomeye cyane. Ibimenyesha makuru mpuzamakungu biravuga ko inyeshyamba zikomeye ari ubwa mbere zigaragaye mu buseruko bwa Afurika. Izi nyeshyamba ngo zifite indege z'intambara, izi nyeshyamba zifite za drone, izi nyeshyamba zifite ibitwaro bihanura indege ndetse n'ibikontorora ikirere. Ibimenyesha makuru rero bikavuga ko M23 ishobora kuzandikwa mu mateka nk'umutwe wa kinyeshyamba ukomeye muri Afurika, ndetse M23 ikaba yarahangaye ingabo z'ibihugu byinshi ikazikubita ikazikinagiza ku rubuga rw'imirwano. Amarira n'imiborogo ni byose mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu munsi ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri habaye igikorwa gikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda mu ntara ya Bubanza habaye igikorwa cyo gushyingura abasirikare 96 baguye muri Kongo. Ndasubiramwo, abasirikare 96 b'igihugu cy'u Burundi baguye muri Kongo bashyinguwe uyu munsi ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda muri Bubanza. Amakuru yizewe aravuga ko muri bano basirikare bashyinguwe mu gace ka Mpanda harimo Majoro Gakara w'igisirikare cy'u Burundi waguye mu micungararo y'igisagara cya Kavumu. Majoro Gakara yararongoye abakomando b'igisirikare cy'u Burundi bari bacungereye ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ikiziga cya Majoro Gakara cyageze i Bujumbura ku igenekerezo rya 16 nk'uko amakuru yizewe tuvana mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Majoro Gakara rero yamaze gushyingurwa mu gace ka Mpanda, ashyingurwa hamwe n'abandi basirikare 95 bose baguye ku rubuga rw'imirwano muri Kongo. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana yakurikiranye iki gikorwa cyo gushyingura abasirikare b'u Burundi ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda mu ntara ya Bubanza.
Ildefonse Habyarimana aravuga ko nta munyagihugu w'umusivile yigeze arekurirwa kwegera itongo ry'abapfuye. Abasirikare b'u Burundi nibo bakoze igikorwa cyo guhamba bagenzi babo baguye muri Kongo. Abasirikare b'u Burundi bagaragaye bari kumwe n'abapadiri bagera kuri 3 bivugwa ko aribo basomye ijambo ry'Imana ndetse bagahesha umugisha abitabye Imana. Amakuru aremeza ko ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bamaze kuvuga neza ko atamunyagihugu n'umwe yemerewe kwegera itongo ry'abapfuye mu gihe hari ibikorwa byo guhamba abasirikare b'u Burundi baguye muri Kongo. Hari amakuru yemeza ko abasivile bari bamaze kwegera neza itongo ry'abapfuye, ariko igisirikare cy'u Burundi kikaba cyabakumiriye kikabigizayo. Hari umukenyezi yagaragaye ariko arakorora amosozi avuga yuko umugabo wiwe yaguye muri Kongo. Uyu mukenyezi yabwiye umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana ko yaraje kureba ko byibuze yabona ikiziga cy'umugabo wiwe, ariko ngo abasirikare b'u Burundi bakaba bamutangiriye bakamubuza kwegera itongo ry'abapfuye. Nta musivile yemerewe kureba ibiziga by'abapfuye, ndetse amasanduku yarafunze neza cyane yagiye aterurwa n'abasirikare bakayashyira mu byobo byari byacukuwe. Muri iki gikorwa cyo gushyingura abasirikare b'u Burundi nta musirikare mukuru yigeze ahagaragara. Hagaragaye umwe mu bakozi basanzwe, abakozi batoya cyane rwose bo ku rwego rw'aba ofisiye basanzwe bakorera mu bushikiranganji bujejwe ukwivuna abanzi. Ni umusirikare bivugwa yuko afite ipeta rya majoro ndetse nta n'ijambo yigeze ashikiriza abari baje gushyingura abandi basirikare baguye muri Kongo. Uyu musirikare akora mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abanzi, bivugwa yuko akora imirimo isanzwe ndetse nta nubwo yari yambaye gisirikare, yari yambaye gisivile, ariko amakuru twamenye nuko afite ipeta rya majoro, ngo ni ofisiye akorera mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abanzi. Amakuru atugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Gitega bumaze gushyingura abasirikare barenga 600 mu itongo ry'abapfuye hariya ku Mpanda. Hari amakuru yemeza ko irindi tongo riherereye muri Mabayi ryagiye naryo rishyingurwamo abasirikare b'u Burundi. Kugeza ubu abamaze gushyingurwa biravugwa ko bageze ku 800. Abaguye muri Kongo biravugwa ko barenga 1400. Ibindi biziga ntabwo byigeze bitahukanwa mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amasoko yacu mu gisirikare yabibwiye umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana. Muri iki gikorwa cyo guhamba abasirikare b'u Burundi cyabereye ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda, habaye ikintu kidasanzwe. Abasirikare b'u Burundi bagaragaye bariko barakorora amosozi. Abasirikare b'u Burundi mu buryo budasanzwe bagaragaye bariko barihanagura, ndetse bamwe bagaragaye bariko baraboroga bavuga yuko ibiriko birabera mu Burundi ari akamaramaza. Hari igikundi cy'abasirikare bakoroye amosozi, maze igikorwa cyo guhamba kiba gihagazeho iminota igera kuri 15. Byagaragaraga ko ari amarira ndetse n'agahinda ku maso y'abasirikare. Imiborogo yari yose ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Muri iyi minsi mu gihugu cy'u Burundi hari umujinya mwinshi cyane mu basirikare. Abasirikare barakariye cyane uburongozi bw'igisirikare. Abasirikare bavuga yuko bagiye kwita kuri songoye muri Kongo kandi nta nyungu bifitiye igihugu cy'u Burundi. Hari injyane zikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi, aho abarongoye igisirikare batarimo kumvikana na Generali Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu amakuru aravuga yuko Generali Prime Niyongabo yamaze guhamagaza abasirikare bose bari muri Kongo ngo bagaruke mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Gusa Generali Neva wewe yari yababwiye ko bagomba kurwana. Hari amakuru avuga yuko Generali Posye Hakizimana arongoye abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo akirimo kugaragara mu gace ka Uvira, ndetse ko asigaranye n'abasirikare 1000 gusa, abandi bamaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko abasirikare bashobora kugumuka ndetse bakaba bategura umugambi wo gutembagaza intwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye.
mu mirwano irimo kubera mu buseruko bwa Kongo, abasirikare benshi b'u Burundi barapfuye. Ikibabaje nuko ibiziga byabo byose bitatahukanwe mu gihugu cy'u Burundi. Imiryango yabo ntago yigeze ibimenyeshwa. Imiryango ifite ababo bapfuye bakagwa muri Kongo ntabwo yigeze yemererwa kujya kubashyingura ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Ubutegetsi bwa CNDD FDD bwabigize ikinyegero. Abashyinguwe nabo bashyinguwe mu kinyegero, ndetse nta nubwo ubutegetsi bwa Gitega bwigeze butangaza amazina y'abasirikare bapfuye. Imiryango y'abafite ababo muri Kongo iriko iraboroga, ndetse amakuru aravuga yuko byakuruye urwango rukomeye cyane ku ntwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye.